Yes, bagenzi turi mu misozi miremire n'amabarabara maremare, ibiti birebire bishajije cyane. Aha nta handi turi mu Burundi bwa Nyaburunga, Uburundi bwahezagiwe n'Imana, Uburundi bwiza cyane, aho tuva ku mugwa mukuru mwiza cyane wa politiki i Bujumbura, turiko turagenda ibirometero birenga gato 130, aho twerekeje aho bita ku Gasaka ka Inarunyonga, aho naho kubahazi ni mu ntara nziza cyane ya Ngozi, aho twerekeje tugiye kugendera umwe mu gwaruka, umwe mu bajene yakoze igitangaza, yafashe inkoko ayuriza indege ayikura mu gihugu c'Ububirigi aza kuyororera ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aza kuyororera neza mu ntara ya Ngozi. Yaravuze ati jewe ndarushe no kwirirwa nicaye, jewe ndarushe no kwitwa indera amaboko. Aca aravuga ati inkoko ntegeza kwivyaza mu musaruro duhereye ku magi no ku nyama ndetse n'ibindi. Ni umwe mu bajene tubona yuko ariko arabikora neza, ndetse yanadutangaje cyane. Abikora gute rero? Abigenza gute? Nico twahagurukiye Bujumbura tuza kugira tubereke uno musi ngaha mu ntara ya Ngozi ku Gasaka ka Inarunyonga, intara nziza ya Ngozi. Reka dutembere tubereke ivyiza vy'igisagara ca Ngozi, tubereke ivyiza vya Ngozi, tubereke ndetse n'abantu baho beza ukungene bariko barakora mu kwiyungunganya no mu guteza imbere igisagara no mu guteza imbere igihugu muri rusange. Yes, bagenzi nkuko natanguye ndabibabwira mu ntangamarara, abatanguranye natwe bavyumvise ko turi mu ntara nziza ya Ngozi. Nkuko mwanabibonye hari n'imisozi myiza cyane, hari ibiti vyiza, hari ibitoki vyiza gose, hari n'abantu beza. Ego twamaze gushikira wa murimyi mworozi, burya hajya kurima no korora birajana. Reka tukuramutse kuba Murakoze cyane. Ego umeze neza? Asha turaho turashima. Ego umunsi nk'umuntu akubonye irya mbere uwo mwidondora babita bande? Banyita Irankunda Gilbert. Nkaba ndumujene yihangiye umurimo. Nkaba ndumurimyi mworozi. Ego ni Gilbert umwe mu bajene ariko aravuga ati ngo yarihangiye umurimo, akaba ari umurimyi mworozi. Turakeneye kukumenya Gilbert, ubuto bwawe bwari bumeze gute muri rusange? Ubuto bwanje nakuze ndi umwana akunda ibintu bijanye no korora. Kuva nkiri muto cyane narakunda korora udukoko. Nkatworora nyene kurya nyene umwana agura agakoko agashira ngaho akaza aratora irigi, ashora ku botike bakamuha amafaranga. N'udukwavu narorora kamwe nkabona yuko dutanga umusaruro neza cyane. Ati rero mu buto bwawe wari umwana yakuze akunda korora? Yego cyane. N'ikihe kinyegezwa wabonye mu korora abantu batazi? Murakoze cyane ku bintu bijanye no korora. Nasanze harimo ibanga rikomeye cyane. Nakazi gasuzuguritse, benshi baragasuzugura, ariko kandi nakazi gatanga umusaruro. Amafaranga urayaronka, haba mu kugurisha umwavu n'amafaranga, canke ukeneye amafaranga ushobora wikora kw'ico gitungwa nyene ukaronka amafaranga yo kwifashisha mu byo ukeneye. Nuko ati ukaronka amafaranga yo kwifashisha mu byo ukeneye, ukabaho ukareka kubindera amaboko. Yego cyane. Uno musi mu caduka Bujumbura, n'ubworozi bw'inkoko novuga ko zitamenyerewe aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tubwire kugira utangure korora inkoko, novuga ko ziva mu Burayi. Mwatubwiye ko ziva mu Bubirigi, ari inkoko zo mu Bubirigi. Vyaje gute muri rusange? Uko vyaje kuvuga ubwa mbere nkitangura ibyo korora. Natanguranye n'inkoko, inkoko z'ikirundi. Izo nkoko ndazorora mbona ata musaruro zitanga ukwiye. Mu nyuma ndasubira ndagira ubushakashatsi. Ndatunga n'izindi nkoko zo ngaha anya iwacu mu Mutoyi. Nazo nyene ndabona yuko zitanga umusaruro. Maze kubona izo ko zitanga umusaruro niho nacanja mu bandi borozi
barangira inama inkoko yunguka cyane mu bijanye n'amagi. Nasanze izi nkoko ziva muri Belgique ari inkoko nziza cyane ku musaruro w'amagi. Niho naca niyumvira kuzigura. Ego. Nuko uriyumviriye kuzigura, uriyumviriye korora inkoko ziva muri Belgique. Ego. Ni hehe zitandukanye n'izi nkoko z'indundi dufise ngaho iwacu, ni hehe zitandukanye n'izi nkoko za mutoyi dufise ngaho iwacu, haba ku musaruro haba no mu bitandukanye. Murakoze cyane mu bijanye n'inkoko zo ngaho iwacu. Ego. Twasanze inkoko zo ngaho iwacu izi zitwa z'ikirundi. Ego. Nta musaruro ukwiye zitanga kuko akenshi na kenshi usanga ari inkoko zimara umwanya mutoyi cyane ziriko zirata amagi. Ariko izi nkoko ziva muri Belgique Ego. ziratanga umwimbu mwinshi cyane w'amagi. Uko zirashobora kumara umwaka n'amezi 8 ziriko zirata zidasiba n'umunsi n'umwe. Ego, uratanguye bivanye n'ukuntu wakuze uri umworozi, harageze aho uvuga ati jewe no munsi reka ndabigira umwuga. Ego. Iciyumviro catanguye gute rero muri rusange? Murakoze cyane. Iciyumviro cyo korora ngo ndabigira umwuga, nasanze mpomba cyane. Ndiko ndorora zijya nkoko z'ikirundi zitembereza. Nasanze ndiko ndahomba cyane kuko haje inkoko yiyerereza uburi kurahomba w'umworozi ubu zitunze. Kicambere kimwe uhomba umwavu, ko umwavu zica zihuta mu gahinga kandi nawe ukeneye. Kigira kabiri naco. Ego. Amagi yazo hari igihe usanga n'amagi ziyata mu gahinga canke yagenda mu gahinga ukayorora ikagenda ntigaruke. Ugasanga nyene uriko urabihomberamwo. Ariko naciye ndavyiga ndavuga ati ubu rero ngoma ndabigira umwuga, ndazitungire mu nzu nyene zigume mu nzu zidasohoka. Uwo mwavu ndawurekipere, nongere ndekipere nayo magi yazo kugira ngo bigende neza. Novuga kubijanye no kuzigaburira, novuga kubijanye no kuziha amazi, zigapfa cyane no kubijanye n'imiti. Nta ntambamyi uhura nazo? Murakoze cyane. Ego, je nibaza yuko kujyanye mu ntagira intambamyi mbi yo kugwaza inkoko zigapfa. Akenshi na kenshi bivana n'ubumenyi buke n'ababa bifisemwo. Je iyo zirinze zigwara ndazivura zigakira kuko tugerageza kuziha icanco. Turaziha amavaccine. Harya rero inkoko iyo yarose vaccine zikwiye ushobora kuyiha umuti gakira iyo yagwaye. Jero ndifashisha iyo miti yo ngaho ku isoko. Ego. Nkikorera n'ubundi bushakashatsi nyene bw'umuti nozivuza nyene imiti kama yo ngaho iwacu. Yego. Nayo ikazifasha mu kuzivura. Nuko n'imiti kama uranayikoresha mu kugira uvure inkoko zawe. Ego. None umuti kama ko numva ari inkoko zo mu mahanga. Hari ikintu uzifasha kanini cyane kubijanye n'ingwara? Ego, urazifasha cyane. Ego. Ivuje uwo muti w'ikirundi. Ego. Irakira bivanye n'ivyigwaye. Urashobora kuyivuza uwo muti kama igakira. Ego. Nuko hari abakeneye kuzibona, hari abakeneye kubona ubuhinga ukoresha ugira zigume zitana amagi. Mwodukundira mukadutwaraho mwororera mukatwereka mukadusangiza muri bumwe mu bumenyi usanzwe unakoresha. Murakoze cyane. Nibaza ko atakibazo ndashobora kubajana aho sanzwe ndabikorera. Ego. Inkoko mukazibona. Yes, nkuko twari tweje kubibabwira, twamaze gushika aho Gilbert yororeye inkoko. Inkoko natangwe ndababwira ati ziri mu nkoko zadohagurukije zidukura i Bujumbura. Ahari inkoko zitamenyerewe zisanzwe ari inkoko zo mu Bubirigi. Leo Gilbert ari mu bajene bake bashoboye kugira iyo gahunda yo kwiyumvira ku nkoko ngo zirondoka cyane. Niko kabijya yadusiguriye yuko zirondoka. Tukiri ngaho nyene Gilbert, turabona ukuntu uzubakira, turabona ivyo bintu ngira ni indobo. Dusiguriye nko kubatabizi bifasha iki ivyo bintu birereta ku migozi? Murakoze cyane. Ego. Isiguro y'ibintu mubona birereta ku migozi, zinya ni manjwari ziriramwo. Ibi birazifasha cyane ko bituma
indya zazo zitagira ngo zijemwo imyanda, zica ziga ivyo kurya bimeze neza vyiza, kuko iyo ziriko zirarira mwajya manjwari y'ibiti usanga hasi, akenshi usanga zasuriyemwo imicafu canke zigahagarara ko zigatamwa amatuturo, ugaca usanga ziriko zirarya imicafu. Ariko ngaha anyo ziriko zirarira mwiza bervoir, izi manjwari nta micafu iheza ngo ijemwo, nta micafu iheza ngo ijemwo. Mu ntambamyi kenshi abantu bakunda guhura nazo harimo kubijanye n'ingwara. Shaho utubwire iyo zigwaye uzivura gute? Murakoze cyane. Ego ni kuvuga izi nkoko zanje iyo zigwaye, ariko ntizikunda kugwara cyane. Iyo bishitse ikagwara naho nyene ndagerageza kuyiha umuti gakira. Ciza cizi nkoko iyo wazifashe neza ukazisasira, ukaziha amazi meza, ntizikunda kugwaragurika. Niyo bishitse ikagwara uyiha umuti gakira. Iyo zagabanije umusaruro w'amagi, ngerageza kuraba mu ngaburo mba nakoze, nk'ikintu noba ntashizemwo cotuma zigwiza amagi, kuko no mu ngaburo birategwa n'ingaburo mbi, kugira ngo zigabanye umusaruro w'amagi, canke bikavana n'ihindagurika ry'ibirere, naho nyene mw'ico gihe ziragabanya amagi. Mw'ico gihe rero umworozi uca umenya ingene ubigenza. Bagenzi, turi mu ntara nziza cane ya Ngozi, aho twagendeye umwe mu borozi asanzwe yorora inkoko. Novuga ko ari inkoko za kijambere, ko n'inkoko ziva muri Belgique mu Bubirigi, aho ariko aratuyagira muri bimwe mu bikorwa ariko arakora kubijanye no korora inkoko. Mu gusozera, nakahe kabijya canke ubuhinga ukoresha mu kuzihingabura? Izangaburo nyene dusanzwe tumenyereye canke hari ibindi bintu vangamwo? Tugana ku musozo dusiguriye muri make, tubwire. Murakoze cyane. Kubijanye n'ingaburo ngaburira izi nkoko zanje, ngira mwasanze ndiko ndahungurura ibigori, sanzwe ndi murimyi. Bigori ndirimira, amasoya ndagenda mu isoko nkagura isoya, nkagura n'ibindi byankenegwa, nkikorera ituruto y'izi nkoko zanje. Kuko akenshi ntambamye y'ibi bintu bijanye n'ubworozi bw'inkoko, hari abantu bagenda mu isoko bakapfa kugura amaturuto babonye yose, bagaca bitega umusaruro w'amagi ku nkoko, ugasanga ntiziko ziratanga umusaruro mwiza. Ariko nkaje mu gihe nikorera turuto, ndaheza nkaronka umusaruro w'amagi. Kandi nabipfuza yuko twobigisha gukora turuto y'inkoko, nabo nyene nta ngorane turabibafashamo. Nabo nyene babagane baze mu bigisha. No kubifuza ko mubigisha kuzorora nabo nyene baze. Nabo nyene nta kibazo. Bagenzi, muravyumva yuko uno munsi Gilbert yarakuye amaboko mu mpuzu, aranabahamagaye ku bantu bavyipfuza bamugane. Munsi muri commentaire muraza kubona ko inimero za telefone cyangwa muri description, muzoshobore kumurondera, hama aheza basangize ku bumenyi, abigisha ingene murondera Frambo. Reka tugushimire cyane Gilbert. Murakoze cyane. Naje ndabashimiye cyane ku kigoro mwagize. Mwakoze cyane, Imana ibahezagire. Murakoze. Reka dushimire uwo wese yafasha akaryo keza n'akanya ko kudukurikirana. Iyi yari Buja Town TV muri rusangi. Mugumane natwe, ngira ndabazanira abantrepreneur batandukanye mu madomene yose. Ndasubiramo mu madomene yose. Bye bye, hasta la vista.